Yesu ashimwe ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina nitwa Ale Michel Bigirimana. Ndabahe kaze mu kiganiro ijambo ry'ubugingo, aho tugiye kwiga ukungene dukwiye gusenga. Tugiye kurabira hamwe ukungene Yesu yigishije abigishwa biwe gusenga. Turabe ico mpwemu yera agomba kutwigisha kuvyerekanye no gusenga. Turaraba ngaha muri Matayo igice ca 6 umurongo wa 9. Haravuga ngo nuko musenge mutya: Data wo mwijuru, Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ivyo ugomba bibe mw'isi nk'uko biba mwijuru. Uduhe ivyo kurya dukwiranye uyu munsi, uduhebere imyenda yacu nk'uko natwe twahebeye abari mu myenda yacu, kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko udukize wa mubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari vyawe bibe bidashira. Amen. Ni Yesu yariko arigisha abigishwa biwe gusenga. Abigishwa biwe abigishwa ba Yesu bamusabye babigishe gusenga. Hano hariho icigwa gikomeye cyane. Abigishwa bagendana na Yesu barabona ukungene akora ibitangaza, barabona ukungene amugurura ibimuga, barabona ukungene ahumura impumyi, ibipfa amatwi vyumva, barabona ukungene asenda abadayimoni. Ariko aho kumubwira ati natwe twigishe gusuhumura impumyi, natwe twigishe gusenda abadayimoni, natwe twigishe kumugura ibimuga, oyaye ntabwo bamusabye ico, ariko bamusabye ngo abigishe gusenga, kuko bari barabonye isoko ry'ubushobozi bwa Yesu aho riri, kuko bari barabonye ko isoko ry'ubushobozi bwa Yesu ari imigenderanire yiwe na Data na se wiwe. Baca baramusaba ati mwigisha twigishe ukungene dukwiye gusenga. Yesu aca aratangura arabigisha avuga ngo nimwasenga muvuge mutya ati: Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe ryubahwe. Tugiye kuganira buke buke ano majambo kugira ngo turabe by'ukuri ico mpwemu yaragomba kutubwira. Yesu yatanguye ababwira ngo muvuge Data wa twese wo mwijuru. Kuvuga ngo aho gutandukira mu isengesho, ubwambere kugira ngo umuntu asenge akwiye umushinge ukwiye kuba imigenderanire yiwe na se wiwe, imigenderanire yiwe na Data. Nukuvuga ngo abantu bafise uburenganzira bwo kuja imbere y'Imana bagasenga na abana b'Imana, n'abantu bakiye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Hari abantu benshi bavukira mu miryango y'abantu bakijijwe, abandi nabo bakavuka abanyedini. Umuntu akavuka agasenga kuko yasanze se na nyina abavyeyi be na bene wabo basenga, agakurira muri ico kigari ari umunyedini, ariko vy'ukuri adamigenderanire agasenga, ariko vy'ukuri atamigenderanire yigeze ihaba, atamushinge wigeze uhaba w'imigenderanire hagati yiwe n'Imana, akabikurira mwuko nyene, ariko akaba ari umuntu ataravuka ubwa kabiri, akaba ari umuntu atarakizwa. Nukuvuga ngo iki aho gutangurira nukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nukuvuga ngo ivyo ukora vyose, wosenga, wo kwisonzesha, wokora ibikorwa, wofasha abagwaye, ariko mu gihe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ivyo ukora vyose nipfa gusa. Byogeranwa n'umunyeshuri agenda mu ishuri akiga hamwe n'abandi, mugabo atigeze yandikwa, ugasanga arakora ama interrogation, ugasanga arakora ibikorwa vyose bijanye n'ishuri, arafata amanote, arakurikira n'amanota aronka meza, mugabo kubera ko atari mu gitabo ca mwarimu, ugasanga ibikorwa vyose akakora n'ibipfa gusa. Ku munsi wa proclamation umwarimu ariko arasoma, ariko arabwira amanota, avuga wa mbere wa kabiri, wa munyeshuri kuko atigeze atangurana no kwandikwa na mwarimu ngo mwarimu amumenye, wa munyeshuri nubwo yakoze ibikorwa vyinshi, nubwo yarose amanota meza, ntabwo izina ryiwe azorisoma mwarimu ku munsi wa proclamation. Azogenda baze mwarimu uti none nje ko niga ko nakora ibisabwa vyose, kubera iki mbuze, kubera iki mwumvise bansomye, sinabaye wa mbere, sinabaye n'uwa nyuma, siniwigeze usoma. Mwarimu azomubwira ati wene sinigeze ndakumenya, naho wigeze wandikwa, ntiwigeze wandikwa, sinigeze ndakwakira, ntaho ndakuzi. Kubera iki? Uwo munyeshuri yagiye hehe? Mu kigari, ariko ntiyigeze yandikwa na mwarimu. Niko bizoba no ku munsi w'iherezo. Benshi bazovuga ati twaravuga ubutumwa, twaravugishwa, twarakora ibi n'ibi, Imana izobabwira ati ntaho nigeze ndabamenya. Kubera iki? N'abantu bakoze ibikorwa ariko atamigenderanire bafitaniye n'Imana. Ikintu ca mbere nukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ikintu ca mbere aho gutangurira no kuvuka ubwa kabiri, ukitwa umwana w'Imana,
b'Imana. Ijambo ry'Imana ngo ariko bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Ikintu ca mbere ukwiye kurondera imbere y'ibintu byose, ukwiye gusuzuma, urakwiye gusuzuma itangiro ryawe. Mbega warakiye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Mbega urazi umunsi wavukiye ubwa kabiri? Mbega umushinge wawe, itangiriro ryawe ryo gusenga niyo gukorera Imana nirihe? Suzuma, raba itangiriro ryawe, raba by'ukuri neza yuko wakiye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Rero iyo umuntu amaze kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, akavuka ubwa kabiri, akabatizwa, ico gihe aba atanguye imigenderanire yiwe na Data. Ubwo rero ni hashobora kuza imbere y'Imana akavuga ngo Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe ryubahwe. Rero iyo umaze kugiranira imigenderanire yawe n'Imana, ukagenda imbere ya Data uri kurasenga, ikintu ca mbere utangura amashimwe, utangura kuvuga ubukuru bw'Imana, utangura kubaha Imana, mu kuyishimira, mu kuyitazira, mu kuyihimbaza, mu kuvuga ubukuru bwayo, mu kuvuga ububasha bwayo, mu kuvuga ivyo yakoze, uvuga ukungene ikomeye, uvuga ukungene Imana ari nziza, ukavuga ukungene Imana ifise ububasha bukomeye. Nukuvuga rero ukiye kuja imbere y'Imana n'amashimwe n'amatazirano. Ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 1:4 ngo mugende imbere y'Imana, murenguke mu birimba vyayo by'ukuri mufise amatazirano, mufise amashimwe, mwiginagura imbere yayo. Rero kino nico kintu ca mbere cyo gutangurirako, izina ryawe ryubahwe. Je imbere y'Imana uyishima, ntuje imbere y'Imana ufise imyidodombo, ntuje imbere y'Imana ufise ibirake, ntuje imbere y'Imana uyereka ingorane gusa. Sico cyo gutangura. Urashobora kugenda imbere y'Imana ufise ibikugoye, ufise imitwaro, ufise ibintu vyinshi bikugoye. Oya, nubwo ufise ibintu vyinshi bikugoye, tangura imbere y'Imana uyishima, uvuga ubukuru bwayo, uharura imigisha ivy'Imana yagiye irakora muri kahise, ivy'Imana uvuga ubukuru bwayo, uvuga kuganza kwayo. Niko umuntu aje imbere y'Imana. Ukiye kuja imbere y'Imana ufise umutima ushima, umutima by'ukuri w'amashimwe, ni ukwiye kuja imbere y'Imana ufise. Aho oye niko ukwiye gutangurira, uko niko ukwiye gutangurira ishengesho ryawe, uvuga ubukuru bw'Imana. Ku murongo w'icyo aravuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Ukwiye kuja imbere y'Imana ufise umutima wo kurondera ubwami bw'Imana, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo mwitwarike ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi vyose muzovyongerwa. No kuvuga ngo ukwiye kuja imbere y'Imana ushira imbere ivyishira imbere, uprioriza ibyo iprioriza. Ukwiye kuja imbere y'Imana utayitegeka, utayobrije ibintu, ariko ushaka ko ivyigomba, ivyo yateguye ariko bibanga mw'isi. Ego tuzobandanya twiga ano majambo. Ndabatumiye mukurikirane zino nyigisho zizobafasha, kandi kugira ngo mubandanye muronka mubona ubundi butumwa byoroshe, mugire subscribe, mugire sabone, kugira ngo ubutumwa buzoze bubashikira byoroshe. Rero Imana ibaha umugisha. Reka ndangize dusenga, ndabasabira Imana gutahura no majambo, kugira ngo mpwe muyera abahishurire uko mukwiye gusenga, kugira ngo mwubake imigenderanire, ubusabane hagati yanyu n'Imana. Reka dusenge. Mana nzima, ndagushimiye cyane kubwano majambo, ndagushimiye cyane kubwiza inyigisho. Ndasengeye abantu bose bazozumva, abantu bose zizoshikako mw'izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Mwami Imana ngo ufungure amaso y'imitima yabo, impwemu zabo zugurukire ugutahura ijambo ryawe, maze ubashoboze gushira mu ngiro Mwami rino jambo, kugira ngo bagire inyota yo kubaka ubusabane, imigenderanire yabo n'Imana. Urakoze Mana, tubisenze dutyo dushima mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Yesu abaha umugisha.